umugabo wanje yarakoze ikiganiro. Icyo kiganiro yakoze nabonye harimo umukobwa n'ukuri frame umugabo wanje ndamukunda cyane. Nakubwiye uri mwiza, you are beautiful. Misi nyuma yarakubaha yaragukunda akakwita. Amwe wosanga ujya mukobwa bakundanye canke ujya mugabo amutereta amuresha wewe uvyakira gute? Ndabaramukije inshuti namwe bakunze igano cyo kuri STV. Nizeye ko mumeze neza muguwe neza. Musi mvuge gute? Ndi kumwe n'umuntu mushitsi yatugendeye antuka muraza kumenya byinshi ariko niwe yadusavye ko twatsa kamera. Nimba rero agomba dukubitira imbere ya kamera sinzi ariko niya dukubita muzoba mubibona. Ni sawa? Ego na mahoro. Meze neza. Ndashima. Ego nitwa Uwimana Claudine. Ndi umumama w'abana batatu. Genzwa rero ni iki neza na neza ko tutakuzi. Je bambwira ko nkeneye hari iki rero. Cyambere cyo ndabanje kwasaba imbabazi mu mbare korana bavyuye. Jewe naje ngaha muri site aho mukorera cyo ndababwira kugira ngo mwatse kamera. Ego hariho ndafise umugabo wanje yarakoze ikiganiro. Icyo kiganiro yakoze nabonye harimo umukobwa, sinzi nimba ari umukobwa, sinzi nimba ari umumama bagiranye ikiganiro. Gusa nashaka kugira ngo menye imigenderanire bafise, mbega ni yihe, bimeze gute. Nibyo bintu narinje kubabaza numve yuko nashobora kumuronka. Umugabo ninde uwo mukobwa ninde bagiranye ikiganiro? Yitwa Patrick. Nanje nitwa Ndashime Patrick, akazina k'ubuhizi banyita Proper Boy. Niwe mugabo wawe? Ego. Proper? Umugabo muririmbyi? Feelings that I'm feeling iyo ndi kumwe nawe. Feelings that I'm feeling. Nabonye mu kiganiro yasohoye aguma mu kujya mukobwa aguma mbona mwitayeho cyane amuririmbira. $20,000 baby for my lover. Mama never had you cause my lies on you. Namukuye ahantu habi simbona rero kuntu yoca agira iki yoca aririmbira umukobwa mbona guma mwitaho amajambo ibintu byinshi nanje muri jewe nkaca numva birambabaje. Nakubwiye uri mwiza, you are beautiful. Muri Afrika y'Epfo hari umukobwa mwiza ari umukalati yitwa Shanana. Rero ico gihe kubera y'ubwiza bwiwe harageze igihe muri Afrika y'Epfo uramukije umuntu bite Shanana. Hi Shanana. Rero nawe ugiye uzondamutsa ducamvuga izina ryawe. Mbega ujya mukobwa kamwitayeho cyane gusumbya yaho jewe bivanye n'ubuzima namukuyemo nukubeke guma mwitaho. Niyo makenga office. Je niyo makenga afise niyo mpamvu shaka kumenya ati mbega bafitane imigenderanire yihe. Ego. Ico rero ushaka tukwishurako. Ego je nico shaka. Uvuga yuko ujya n'umukozi wacu ujya mukobwa. Amanze kuba ari umukozi wacu araza agakora kandi abatumire ni wabironderera. Nukuri frame umugabo wanje ndamukunda cyane. Cyane. Uramufasha urumva. Nukuri frame ndamukunda ndamufasha. Nta kintu kimwe aburi wanje. Ego nta kintu kimwe frame aburi wanje numva kuntu rero yo cakora ibintu nk'ibyo kandi nanje naramukunze no byogenda gute. Umva frame ntabwo shaka kumutakaza frame. Oya kweri. Numva mpamvu nanje shaka kugira ngo menye intumbero. Ukuvuga none ujya murabana? Ego. Mubayi wiwe cyangwa mubi wawe? Oya je tubi wanje. Wawe nyine niho aba. Ego kubera igihe namutora nta ntamwe yarafise aba. Oya yari umuntu agenda mu ibarabara nta n'uburaro yarafise bwo kubamo. Nanje cyane ndamubonye cyane umva ndamukunze cyane ndamugati ngo tugende mu rugo hama nanje acambera umushinga ntahe. Umva bamo iwanje. Ariko misi nyuma yarakubaha yaragukunda akakwita. Vraiment yarankunda akanyubaha sinzi rero nimba abona amafaranga akacagenda kashira abandi bademu. Urumuha amahera ariko. Iko vraiment ndamuha amahera
kugira ngo nawe araba akantu yogura kubera urazi umuntu yaragize ubuzima bubi urazi ko nawe biba bigoye bashaka udufaranga sinzira ari amafaranga je mba ndamuhaye kaca agenda kuyashira abandi bakobwa niyo mpamvu rero nanje shaka kugira ndamukurikiranye menye intumbero ari karagira iki mbere nkuko bidusavye nibaza ko twagamburutse barusavye kwatsa kamera twabikoze icyo udutuye twacumvise icyo twokora kuri umwanya nuko duha kanya tukaza umurondero rya mukobwa tuvugane nawe nk'abamukoresha ariko nubwo tumukoresha hari ukuntu tuzaca tumurondera nabi kuko ntituzi ngo intumbero ni yireka twe tugende dufata kanya tumurondere sivyo tumurondere tuzoyage nawe hama tuzoheza nawe tukurondere tukubwira ingene bimeze sivyo none ngo muzoba mukoze akajambo kanyuma nukuri muzoba mugize neza nanje kugira ngo ndamuronke kandi bazabyo bari byiza umutima wanje ukaja hamwe nawe umukobwa umutima ukaja hamwe yego hamwe wosanga ujya mukobwa bakundanye canke ujya mugabo amutereta amuresha wewe vyakira gute oya ntabwo no byakira neza vraiment nibyo kunda kuko nibutse ubuzima nabukuyemo nkaca ndabana ahantu ageze ubu ntabwo byo babyiza vraiment oya uvuze witwa nde hano nitwa Imana Claudine abana batatu yego ariko we naracyari umusore yego ufite udufaranga kweye nugushima Imana wari natwe yagukundiye sinzi vraiment birashika uradufise vraiment ko biri kose Imana yari yampaye turiho kugira ngo twigishane niko twama tubivuga duhanurane twigishanye dufashanye mu buzima busanzwe mu kibano nkuko mubizi umuntu yatwituye ico dukora tuza kumufasha ariko nta byinshi tuzakuvuga kuri umwanya nkuko twabimwemereye tugiye kurondera ujya mukobwa ni Queen Grey Queen umukozi wa STV niwe yakoze kiganiro nabo bahungu babiri rero nibaza ko bizogenda neza ntuka ico tukwemereye ni ico mama tugiye kugerageza kugira ngo tubigufashemo ego kuri musaba mukoze mwakoze namwe kutwitura kutwegera n'icubahiro ntimwaje nabi nka babandi mudutuke canke mugiriki turabashimiye ego murakoze cyane merci beaucoup STV bye bye ciao ciao